ndabaramukije kandi mugira kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabaha ikaze muri kino kiganiro hano mango kugira ngo tuyaga n'ibindi ariko imbere ya byose kambanze ndamukanye n'umusesanguzi ayongera duhera ikaze bagomba dukurikirana karibu cyane umusesanguzi. Asante sana Benita. Jemeze neza kabisa. Abakunzi ba Bienfait baramukije neza cyane Imana akomeze kubana namwe nawe umusesanguzi. Turabaha ikaze muri kino kiganiro. Rero umusesanguzi hari message nanje nashyize sinzi ko nagushikiriye abariko baradukurikirana ngira babonye caption ikiganiro cyangwa se umutwe uri kuri kino kiganiro ngo amajambo yabwiye Jeje, amajambo aremerewe ya Yohani bwiye Jeje yashoboye kuba yovuga umusesanguzi. Rero n'amajambo yabwishije bwiye Jeje cyangwa se n'abandi bandi batandukanye amajambo menshi aho mbere yagize ivuga ko wanashimana narenze aranarenze. Rero sinzi ko wayumvise cyangwa se umeranya nawe kugira ngo tutubwire ati bo ibyo bwigeri yavuze cyangwa ndamushigikira niko byagenze. Sinzi rero ko haco yavuga ko cyangwa se yabemeranije nawe. Ubwa mbere merci beaucoup Benita kumpa ikaze kandi mu kiganiro. Yego. Bwegeri nigeze gukoresha amajwi yiwe mu kiganiro nakoze nimba ntihenze hari mardi soir nimba atari lundi soir sindavyibuka. Hama ico kiganiro ca abantu barakikomanse ko cyane hariho commentaire yashikiriye kumbure nifuza kugorora gato aho navuze ko Bwegeri ari umuhima. Bwegeri ni umututsi bambwiye ngo umututsi w'umuki umwenengwe exactement. Ni umututsi w'umwenengwe. Kumbure rero birashobora kuba byaramubabaje kuba naramwise umuhima. Aho kabisa ahambabarire kandi namwise umuhima atari umuhima. Ni nka bya bindi bice bigiranywa n'igitutsi kera iyo umuntu mubwiye ngo uri umuhutu ari umututsi waba umututsi kabisa cyangwa igitutsi gikomeye cyane gose. Niyo mpamvu mvuze ndiro Bwegeri hano hantu ahambabarire kandi byatumye ngira amahoshershe cyane kuri we bitewe n'amakomante nagenda ndaronka atandukanye. Mu bisanzwe ibi ni bya bindi bigora abantu benshi gutahura bitewe n'ingene hariho akagwi k'abantu hano mu karere kiyitirira ubwoko gashaka ko ibikorwa gakoze byitirirwa ubwoko ubumwe n'ubundi bitewe n'inyungu baba bariko barashaka gushikako. Narabivuze maintes fois mu biganiro twagiye dukora. Ubundi ibikorwa biri gukorwa na FPR Inkotanyi, akagwi ka FPR Inkotanyi gashaka kubyegeka ku bwoko bw'abatutsi en general. No kuvuga amabi gakora gakenera ko ajya mabi aza kwitirirwa abatutsi kandi abantu batarabyinjiramo neza batarakenera kubimenya babona umenga ni ibintu bisanzwe, babona umenga ntacyo bitwaye bitewe nuko hari imvugo bakoresha zoroheje mu kwerekana yuko bariko bagwanira agateka k'abatutsi. Burya natawe ikintu gitangaje cyane. Buriya akenshi bo cyane mu Buganda abatutsi babita bahima cyane bitwa bahima. Mu Rwanda no mu Burundi no bitwa abatutsi. Ariko ugiye kuraba muri Kongo biyise abanyamurenge kugira bitandukanye n'inkorabara z'akagwi k'abatutsi bahurikiye muri FPR Inkotanyi hajya mu Rwanda bazimo kwita abanyamurenge. Niyo mpamvu navuze nti nanje mu biganiro twakoze nimba bitobangama nimba ari byoshoboka mwibwirizwa shingiro ryacu abatutsi bagahindurirwa izina kugira ngo tuze turabatandukanya na zijya nkora z'akagwi ka FPR Inkotanyi. Kuko abantu benshi barabitiranya, barabitiranya kubera ko ibyo FPR Inkotanyi bakora
usanga babiglobalije babyitiriye abatutsi bose. Or c'est pas vrai. Nico gituma naciye ninjira mu kiganiro cyane Ben ntara ku ishuri. Bon, winjiye mu kiganiro ariko nta cunda uraza kumenya. Okay. Nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye hariho abantu yafukuye mu maso cyane. Abantu bari bafise ibitutu yuko jenoside yakozwe muri 72 na 68 bavuga ngo ni jenoside yakoze abatutsi bayikorera abahutu. Nyene icubahiro acabona ko hari abantu batarahumuka batarabona iyi mikino iyo ariyo, acavuga ko nta bwoko bwinshi ajya amahonyabwoko yakozwe n'indongozi gito, yakozwe n'abategetsi batwara kiriya gihe. Nta mwene gihugu yari kwibwiriza ngo yice mwene wabo mugenzi we, ariko aragwana n'ingene aronka akajumba agaburira umwana, ariko aragwana n'ingene aronka agaharaga agaburira umwana. Ivyo vyiyumviro ari kubikura he? Naho byari kuva. So rero ninjiye mu kibazo wambagije uti hariho umuntu yagize commentaire mu kiganiro twakoze ndetse anakurengereza ku byo wavuze. Tugoba wemeranya nawe canke ntiwemeranya nawe? Ni mikro zanje. Yavuze kuri mikro za Benito. So ubwa mbere mu majambo yavuze anakakaye cyane anatiye n'ubwoba. Yavuze ngo FPR Inkotanyi ngo na CNDD FDD ngo bafise umugambi wo kumara abatutsi bo mu Burundi ndetse no mu karere. Ayo ngo niyo majambo je navuze. Mu byukuri aha yarambesheye. Uyu mugabo Bwejeri kuri iki hariho ibyo tudahurizako kabisa. Hariho ibyo nabonye duhurizako ariko hariho n'ibyo tudahurizako. Uti kubera iki? Narerekanye ko kandi ni nako biri. CNDD FDD niwo muhari wonyene wabaye umuhari wonyene kuva bakiri mu ishamba washoboye guhangana n'ibikorwa bibisha n'imigambi mibisha n'ibikorwa bibi byariko bikorwa na FPR Inkotanyi mu kugandagura abantu. Iyo mvuze abantu mwumve ko harimo abahutu, abatutsi, abatwa n'abanyamurenge. CNDD-FDD niyo yashoboye guhangana na FPR Inkotanyi. Aha umuntu waca yibaza ngo vyoza gute ngo CNDD-FDD babe amahasa na FPR Inkotanyi ahataniye kugandagura abatutsi? We yavuze ngo nibanga ngo rimenetse. Ahantu cambaza Bwejeri kuko ise avuga ko yoba ari amahasa yahataniye kugandagura abatutsi, atovuga kugandagura abahutu canke abanyamurenge canke abandi bantu abari bo bose. Aho ucona yuko ari vya bindi bafise mu mitwe yabo yuko abandi atari abantu, bafise mu mitwe yabo yuko abatutsi ari bo bantu gusa. Babona yuko abahutu ari babandi bajejwe kwikorera amakarato gusa, naho nyene ababa barokotse mu bushu. Kuko bavuga ngo navuze ngo CNDD-FDD na FPR Inkotanyi. Reka nabigusomera mfisangutse. Reka mbere yatangura mbere yanatanguriye yavuze ngo ni ibanga rimenetse tutari tubyiteze. Iryo banga rimenetse tukarikesha umuhutu mudede yitwa Musesa. Ako tukiri ngaho sorry gato. Yaratembereye mu manama shingiro yose ari mu gihugu cy'u Burundi. Arabona ahantu handitse izina ryanje ko ndi CNDD-FDD. Aho hantu ndahagare gato. Ego. Yombwira jewe gitabo nanditse mu kinama shingiro. Naho yoronka. Deuxième member. Azi gute ko jewe ndi umuntu? Kuri mikro za Benito. Jenzo bareka ibandanirize wawe. Reka nibandanyirize. Ngo okwishenya bien. Harero warugeze yavuze ibi bikurikira. Ngo yaba FPR
abega yaba sendede yiteguriye ingwano muri iyi minsi ni kugira ngo haboneke akandi karyo kihuta ko kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu Burundi no mu karere kose mbere y'uko Kagame ahura n'akaje karamara. So reka tube turagarukiza ngaho mbere sivyo uyu Mutama Bwejeri yanditse ibintu byinshi muri kijya gisomwa ciwe cyane kabisa abantu benshi babibonye je mbere babindikira banatangara musanzwe mu byo yanditse hari n'ivyo yagerageje gushaka kunteranya n'indongozi z'igihugu mugabo mu kuba yavyanditse ntiyabona neza ko wenye n'ubwiwe muri zya nyandiko ziwe hari aho yagenda yivuguruza sivyo akavuga ngo navuze ngo CNDD-FDD igomba kumara abatutsi akagaruka kandi ngo navuze ngo nyene icubahiro niwe agenda abuza abantu kumara abatutsi urumva izo polemique mu nyandiko ziwe so no kwibwira ko CNDD-FDD yoba ari amahasa na FPR Inkotanyi aho hantu kabisa ntibizopfa binabayeho ibumba n'icuma ntibifatana bigenze gute bohuzwa n'iki ubundi Bwejeri iki gisomwa ciwe yanditse yashatse gufatira ku majambo nagiye ndavuga uwe mu kuyaha ubusobanuro buhwanye n'ibyifuzo byiwe n'ibyo yifuza gushikako mugabo ibyo jewe nshikiriza ubundi utankurikiranye ngura nguheze ibyo ndiko ndavuga birakugora kuntahura ariko unkurikiranye neza uratahura ibyo ndiko ndavuga neza ntibirinda ko hagira n'undi muntu aza kubigusobanurira imvugo zanje ntizihinyitse ni imvugo ziri direct kuko jewe ntabwo ndi umugamba jewe ndi umwana w'imbo ndi umubo ndadudurirako kabisa iyo ngombye kuvuga ikintu sinkikiriza so Bwejeri rero nagomba ndamukebure gato aha yavuze ngo jewe navuze ko CNDD-FDD ari amahasa na FPR Inkotanyi mu bisanzwe gushika uyu munsi ugwanko FPR Inkotanyi yanka CNDD-FDD sinzi n'akagero rugezeko simbona n'igipimo norushirako bitewe n'iki bitewe nuko mu migambi mibisha ya FPR Inkotanyi yagiriye igihugu kibanyi ca Kongo iyo hataba CNDD-FDD FPR Inkotanyi iba yarashitseko kera ndakubwire ko iyo hataba CNDD-FDD FPR Inkotanyi baba baramaze gufata Kongo yose abakongomani baba bari chini ya ulinzi ntabwo baba bafise ikintu baba bari gushikiriza amagingo ayo ariko CNDD-FDD kubera ko arabanyempuwe igizwe n'abanyempuwe reka nzavuga cyane nyene icyo Evase Ndayishimiye sivyo ni wa wundi arengeye kuba president w'igihugu cy'u Burundi nukuvuga yipfuza ku mbono ziwe no ku ma direct yiwe ashikiriza yifuza ko akarere kose gatekana kabituze ntihagire umwe n'uwundi arengera uwundi niyo mpamvu yagiye gufasha Kongo kugira ngo Kongo ironke ituze kugira ngo Kongo ndavuga gute ireke kuja mu bucakara bwa FPR Inkotanyi niyo mpamvu yaciye yifashisha irya jambo rya nasekeje mu bisanzwe ibitangazamakuru byo hakujya Kanyara wanashaka no mu majambo ya President Paul ubwiwe aramaze kugaragaza neza yuko abangamiwe n'uburongozi buri mu gihugu cy'u Burundi aho yavuze ko umwanya n'umwanya aronsa akaryo ashobora kurasa ku Burundi koko goba ari urukundo rwamutumye yifuza kurasa ku Burundi goba ari urukundo rumutuma avuga ko Uburundi bumubangamiye
biragoye cyane ni hatari kabisa erega nkuko warabivuze bisanzwe yakomeje kuhagiriza byinshi ariko byinshi barabivuzemo wanasiba navuze nti hari ibyo duhurizako nuko kumbe ko turaja kuri 1 2 3 nkuko yagiye abivuga hari ibyo ndamwemera ko vraiment duhurizako ariko kandi hariho n'ibindi tudahurizako sinzi bandanye cyo kintu bagiye kuvuga iki sinzi ko wavuze kuri iki yice kuko yavuze ko FPR inkotanyi nayo bafise umugambi umwe no wo kwisha abatutsi na CNDD-FDD mu busanzwe ico Benita ibyo nuko yabitahuye nabi kandi n'uburenganzira bwiwe kubitahura uko abigomba kuvuga ko CNDD-FDD na FPR inkotanyi bafise umugambi umwe ibyo kabisa noneho n'uruyoya ntugupfa rutaho ibyo bintu sinzi soma ko paragraphe kose twumve sema ndaguciramo ndakagusomeye gasubire nange ndagasome yaba FPR inkotanyi ndaza naka ngo ya FPR inkotanyi yabega yaba CNDD-FDD yiteguriye ingwano muri iyi minsi kugira ngo haboneka kandi karyo kihuta ko kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu Burundi no mu karere kose imbere y'uko Kagame ahora n'akazi karamana. So merci beaucoup nico gituma nayamvuze ni aho yahatahuye nabi cyane kabisa yahatahuye nabi cyane mu bisanzwe twebwe ico dushaka nuko Kagame yotanguza intambara ku Burundi nkuko aguma abivuga ikintu narakivuze n'ubungoma ndagisubiremo sivyo Kagame aguma avuga ko aguma aribwaribwa Kagame aguma avuga ko atazi atabona ico tumava ku butegetsi natanguze intambara ku Burundi bizomuha gutahura ikizotuma ava ku butegetsi bizomuha inyishu y'ico kibazo akunda kwibaza so rero Bwejeri yumvise mvuga ngo Uburundi burifuza ko Kagame yotanguza intambara ku Burundi kabisa urumva turifuza ko Kagame yotanguza intambara ku Burundi nivyo yavuze hano ngo sitwe twobona FPR Kagame arashe urusoro rwa mbere ku butaka bw'u Burundi twosha tuvira hasi carimwe tugasubiramwo isekeza twakoreye abatutsi muri 93 ahubwo tukarenza ko incuro nka zibiri canke zitatu reka rero ibyo byose ndabivuge kumbure ashobora kuba ashaje cyane Bwejeri nazarataramwe n'ibindi umuntu aba yavuze sivyo n'ubundi abisubiyemo Kagame nimba akeneye inyishu y'ibibazo byose narase ku Burundi azokwishura kandi ibisije agenda bivuga ni benshi ibitangazamakuru byinshi bivuga biti iyo ntambara turayifuza ko Kagame yotanguza ku Burundi abasanguzi benshi bavuga ko bifuza iyo ntambara ko Kagame yotanguza ku Burundi uzi impamvu Bwejeri yabihuje n'amajambo navuze muri 93 mbembaze kino kibazo muri 1993 abahutu n'abatutsi ni bande bisha abandi jewe nerekanye ko kajya kagwi k'abahima kajya kagwi k'abatutsi bibwira ko bavukanye imbuto yuko ari wafise imbuto zo gutwara ubutegetsi muri 1993 babonye batsinzwe mu nzira za demokrasi byarabananiye kwihangana ngo President Melchior Ndadaye atware ikiringo ciwe c'imyaka 5 yari yatorewe byarabananiye kubananira ro kwihangana irya myaka 5 President Melchior Ndadaye yari yatorewe byaje kubakwegera karambaraye uti akarambaraye by'abakwegeye nakiye nivyo by'ibigwejeri ariko aravuga ni navyo Kagame ariko arakenera ko yokora mu Burundi kuva aho bagandaguriye Melchior Ndadaye bandadaye baciye baba benshi nukuvuga abifuza demokrasi baciye baba benshi babonye yuko Ndadaye kuba bamwishe kandi yarafise kwikiza yabaye incungu rero kuba yabaye incungu ide demokrasi yaturondereye ntabwo twobi bigwari
reka tuyiharanire mpaka tuyitsimbataje mu gihugu. Niho haje kuvuka CNDD-FDD baja mu ishamba. Uyu munsi abitwa baroberi niho bariko baratwara igihugu cy'u Burundi. Abo bita ngo nabasaya nibo bariko baratwara igihugu cy'u Burundi. Bitewe n'iki? Guharanira demokrasi. Ndadaye Melchior yarondeye muri 1993. Abagandaguye Ndadaye muri 1993 ntibagerageje ibeta ngabo bitagira uko bingana kugandagura, kandi nyene cyo Petero Nkurunziza barabishitseko yaratwaye ibiringo by'iwara bimara. N'uyu nyene cyubahiro basidashimiye baguma baturitse urutoki bashaka kuraba ingene bo mugandagura. Bivuze ngo rero ikosa bakoze ryo kugandagura Ndadaye byatumye rihumura bandadaye, bituma kajya kagwi kabihenda ko bavukanye imbuto zo kurongora batakironka ingene bashobora kuba botwara igihugu, kuko bafunguye amaso abantu benshi, buguriye amaso abantu benshi. Rero na Kagame yokora ikosa, ndabisubiyemo, yokora ikosa nk'iryo bakoze muri 1993 nimba bo bagifise agahengekerezo ko kuba boshikira ubutegetsi mu nzira y'amatora mu myaka nka 20, bumve ko hazoba yongeye kwindi myaka 200. Bazoba buguruye amaso na babandi batari bwabitahure. Bwejeri ibi byaramunaniye gutahura, niyo mpamvu yaciye yitwarira aho yishakiye. Ubwira ngo arabitahura neza ntabyo nzi, kuko abantu b'abanyepolitike ubundi baba banabitahura. Abantu b'abanyepolitike baba banabitahura, ahubwo gusabo bo bashaka bibitiza amajambo abandi baba bakoresheje kugira ngo bashike ku ntumbero zabo. So reka rero bananize kuri kano ga paragraph waruvuze ngo Bwejeri yavuze. Nundi abisubiramwe Kagame nakora iryo kosa, nibyo mpeje no gusobanura. Kimwe gusa hariho ibintu abantu bacitiranya bene, nifuza ko tumenya gutandukanya. Nabitanguriye ko n'ubu ngomba ndabisubireko. Nitumenya gutandukanya. Mugabo kandi yanagoye mu Burundi bwacu. Uzi impamvu bigoye? Mu Burundi twakuze batatubwira ngo naka n'umuhutu, ngo naka n'umututsi, naka n'umutu. C'est vrai abatwa bo byari byoroshe ku muntu abidentifia bitewe n'ibikorwa bakora n'ukuntu banikubira. Mugabo kugira ngo uzomenye naka n'umuhutu cyangwa n'umututsi ni ikintu kigoye cyane. Jewe ahantu nakuriye batubwira ngo abantu bose batunze n'abatutsi. Nukuri pe. Mugabo kandi bakatubwira kandi ngo abantu bose bavyibushe n'abahutu. Ndakubeshe. Bagaca baza nandi majambo ngo abantu bose bashaje ngo n'abarozi. Kera tukira abana urenganye imbere y'umuntu w'umunyokuru cyangwa umusokuru bajya bashaje gose, batubwira twafunga amazuru n'umunwa n'umukondo ngo niho baturogera. Nibyo twumva bivugwa. Duca tubaho rero bitugora kumenya gutandukanya umuhutu n'umututsi. Uko niko amageneration yanje benshi twakoze pe. Rero kumenya ngo kanaka n'umuhima big problem. Niyo mpamvu uzumva abenshi bageneraliza, baraglobaliza. Kujya Kagame abyifuza bamutiza umurindi. Kujya avuga ko ari aharanira ubwigenge bw'abatutsi ahatandukanye nayo shwi atari byarondera. Rero biragoye ko abantu bamenya gutandukanya abahutu n'abatutsi. Ariko yaragutandukanyije. Yarangize umuhutu. Reka nisekere. So rero twebwe barashaka ntabwo dushaka Kagame bamwica. Oya nukuri. Twebwe dukeneye ko Kagame bamufata ari muzima agashikirizwa ubutungane, akabazwa ibyo yakoreye akarere. Abo Kagame yopfa abantu benshi bobabara. Nopfa ko bamukunda, mugabo ko bifuza ko Kagame ashikirizwa ubutungane bene akagwi kiwe ka FPR Inkotanyi. Musanzwe akagwi ka FPR Inkotanyi nta bwoko kagira.
wapi ndakubesha FPR inkotanyi nta bwoko bafise nibiburirane kandi abona badafite aha nimba tuvuga ko hariho ubwoko buba bugomba kugandagura ubundi canke guhonya ubundi tahura ko FPR inkotanyi atabwoko bafise none ko abahutu bagandagura abatutsi ariko kuko abatwa ariko kuko abanyamurenge aba bantu boco babwiye bwoko ariko hari abantu abajika muri commentaire ngo nimba intambara ari igitego n'abatutsi nta kuntu abahutu nabo bahaguruka bakagwanika intambara y'abahutu n'abatutsi bene aho nyene nivyo ndiko ndavuga il faut que abantu babitahura intambara yatejwe n'abatutsi abihe ndabwo kiyo FPR inkotanyi ngene bameze FPR inkotanyi uri umututsi utare muri kajya kagwi kabo bakenera ko atajambugira uguma uri hasi y'ibirato byabo ushaka ubura umunyamurenge utare muri mu kagwi kabo bakenera ko atajambugira abahutu ho nabivuze bifuza ko abahutu bokwamira mu busho abatorotse mu busho nabo akaba ari babandi bo kumwa bikora amakarato bapakurura amato bapakurura ibijya imodoka bisikana bijye bizana imizigo donc baba abantu baba badokere baba abantu bakikora imizigo bagushitse kuri umututsi ku nyungu zabo barakugandagura naco bisaba none abantu ubwoko buhe oya abantu buhe bwoko rero ni gutangazwa n'abantu bavuga ngo kombe ngo hariho ngo tutsi hima empire ngo ifoke ngo n'abahutu ngo please ntimwumve ngo hariho projet ya tutsi hima empire si y'abatutsi bose ni yakagwi k'abantu bihenda ko bavukanye imbuto zo kurongora zo gutwara abandi aho rero ntimuhihendere mw'abantu ntimuhihendere sinzi ko byabweje twiva ko tukagira bon hari amajambo baramenga twososira ko musangozi icetse kuvuga menga bikashaka guteranya n'indongozi aho yavuze ngo sitwe twobona Kagame aramudukuriyeho maze igihugu tukagiha Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umuganga wacu dukunda we ntafyina yoca atugomora twese tukambara ugwaga babatuzi twasigaza 93 tukabarangiza byanyavyo so mu Kirundi bavuga ngo ugututse nta gutorera sivyo kandi urumva nyene rega yanteranija bisigaye ko yembaje gusigura ko tudakeneye neva dukeneye exactement musanze reka ngikunda bivuze ko bimubera sivyo ubundi iyo umukandida atanzwe n'umugambwe kugira ngo aze guserukira umugambwe mu matora presidentiel hama nyuma amatora akaba wa mukandida karengana ntabakiri umukandida wa mugabo naza kuba umukuru w'ujya mugabo atwarira umugambwe trebye urafashe neza acacika umukuru w'igihugu c'ababa mu gihugu iwiwe bose ntaba n'umukuru w'igihugu c'abarundi gusa aba umukuru w'igihugu c'abari mu gihugu iwiwe bose uri umukongomani uri mu Burundi abagutwara wowe umunyarwanda niko bimeze so rero amajambo nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye akoresha uzosanga ari amajambo yo kunywanisha abantu uzosanga ari amajambo ndavuga gute yo gutuma abantu biyunga ntuzomwumvamwe amajambo yo guteranya abantu sivyo nanabitanguriye ko mu gihe abantu benshi bo basaba ngo nihemezwe ko abatutsi bakoze genocide muri 72 bayikorera abahutu yene cyo yavuze gute nta batutsi bakoze genocide yakozwe n'uburongozi bubi n'indongozi mbi sivyo so rero bwegere kumva gushaka kwerekana ko ngo navuze ngo ntidukeneye n'icubahiro ko ahava ngomba
ndamwereka amajambo nakoresheje n'abandi bayumviriye bashiramo imiyaga n'est-ce pas que ku ntwaro ya nyine icubahiro Petero Nkurunziza abashigikiye kajya kagwi k'abatutsi bibaza ko bavukanye imbuto bakoma induru ngo icyo Nkurunziza kahava aho banamucafuje bamugira idayimoni bagerageza gushaka kumwanganisha n'abarundi bose ayo majambo ntiyagiye avugwa ntibagiye babigaragaza kukwerekana ko uzomusubirira bazoshobora kumumanipira kumukoresha nk'uko bibaza nka kwa kundi bibaza ko nibagandagura Ndadaye noneho demokarasi bazoba bayihambye forever niko bagenda n'uyu munsi niko bariko baravuga berekana ko nyene icubahiro Valentin Ndayishimiye ababangamiye nivyo bariko berekana mu gihe hakiri Nkurunziza bavuga ngo icoduha akatuva ku gakanu uwundi we twomumanipira uwundi yaraje amajambo yagumye ari yayandi none uyu we yohava bibaza ko woza yoborohera ko tuguma duhezagirwa n'Imana tukaronka abakuru b'ibihugu bakunda abene gihugu babo gusumba neza cyane erega bo bababazwa nuko turongorwa n'indongozi zidukunda zituronderera ineza zigwanirira agateka kacu nyene cyo wewe no bwa kari nakarenze ntaharanira agateka k'abarundi gusa ari guharanira agateka k'abakongomani ari no guharanira agateka k'abanyarwanda kandi ntari kabikora ngo ni kubera ko yajejwe Afrika yabaye perezida wa Afrika yunze ubumwe no meme avant que aza muri aya mabanga ibi yarabikora kabisa rero aba bantu bene wacu ni hatari ibyabo biragoye nibaza ko twose n'abarangiriza ngaha reka turangirize hano kubera amajambo yavuze ni menshi kuko tuyasuyemo yose ngo tuyamare tubigane kirekire cyane ariko tuza kurambira abantu ko bwamaze kwira abantu twarekure baruhuke yes reka ndabashimire ndisa ngo ndagushimira nakuba wagarutse kugira ngo dusigurire bitahuritse kuko umuntu yari kuri no message ya Bwejeri koko musasa ngo akabitwara nkuko nawe nyine abitwaye ariko turabitahuye anumva no gushimira cyane anumva ndanyashimira nawe bakomeza kubana natwe mu bino biganiro byacu bagatena umwanya bagaduha umwanya wabo kugira ngo bashobore kumva ibyo tubahereze n'abantu bakomeye cyane turanakubaha barabizi kandi turanabakunda muri abantu bakomeye cyane ndabashimiye muri rusangi ndashimira cyane abantu babanye natwe mukomeza kubana natwe mu bindi biganiro mukomeza kwifuriza ijoro ryiza no kugira ibihe byiza mu mwanya no mu byanyu kugira ngo mubahwe murakoze cyane